Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites, turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza intambara nyakuri y'impwemu. Aho tubisoma mu Baroma igice c'icumi ku murongo wa mbere. Bene data, ivyo himbara umutima wanje nivyo nsengera abisirayeli ku Mana, ni kugira ngo bakizwe. Imbere yuko muganira ivy'ijambo ry'Imana n'abandi, ari umuntu umwe canke abantu benshi, biragusaba kubanza gusenga, ugasengera ijambo kugira ngo abaryumva baritahure. Ibuka inkuru yo muri Bibiliya itubwira ku vy'imbuto. Hari zabibwe mw'ivu ritarimye, hama zirakura, ariko kuko zitari zirimiwe neza zica zirapfa. Iyo musomye urya mugani w'umubivyi, biratwereka neza yuko imbuto iyo zitewe ahantu hateguwe zishika neza kandi zikamera. Ubutumwa mutanga n'ubw'igiciro kinini, ntimubifate mineneko. Ntimushobora gusangira ukuri kandi guhambaye mutabanje gutegura imitima y'abantu, nk'uko mudashobora kurima mutateguye isi. Isengesho rikwiye ni kugira ngo ijambo mutanze rihindure abaryumvise. Mu Bikoroseye igice ca 4 ku murongo wa 12 havuga ngo Epafura w'iwanyu, umugurano wa Kristo Yesu, arabatasha, yama bagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye gose, mumenya neza, mudakekeranye ivy'Imana igomba vyose. Ijambo agoni rivuye mu Kigiriki agonizomaya, risigura kugwanya, gukora n'inguvu. Ni nk'uko bavuga ngo kugwanya ikintu cari co cose. N'isengesho ni nko gufata mu murima ukarima maze ugakuramwo inzara za Satani. Muraraba umuntu ataramenya Imana canke yakijijwe ariko adafata ivy'Imana mu kuri, igihe impwemu yanyu yanse kwinjira mu mutima w'umuntu, aguma uko nyene. Niyo mpamvu muhamagara ngo Mwami igihe muriko murasenga, kugira ngo umutima ukogweko kandi ibigumbagumba vyiwe bibe hagati muri Kristo no mu rukundo rwiwe. Murasenga ngo mutambukire mu gutinya kuhoraho, murongorwa n'ijambo ryayo, kugira ngo ivyo yashinze abe ari vyo bibatumbereza neza. Murasengera hagati y'abantu kugira ngo ukuri kw'Imana kube muri bo, kugira ngo bame ivyamwa vyiza bishimishije, kandi ngo ubuzima bwabo buhimbaza Imana mu vyo akora vyose. Ikintu ca mbere ciza ni igihe musenga kugira ngo bo batahure ingene bagenda, kandi n'ingene ikintu gihinduka mu buzima bwabo no mu mpwemu yabo. Muri ivyo bihe vyo kuba hamwe nabo n'amarira hamwe n'intambara yo mu mutima, mpwemu w'Imana araza maze akabaha ubuntu mu buzima bwabo. Muraronka imfashanyo ivuye ku ntebe y'inganji y'Imana, muvo mu buntu bwayo ku bandi. Ni muri iyo ngingo nyene mushobora guhindura ubuzima bwa benshi biciye mu kuvuga ijambo ry'Imana. Turagenda mu gice ca kabiri c'isengesho. Data mwiza, ndagushimiye ku buntu wampaye bukorera muri jewe, no mu gihe mba niko ngwana intambara zitaboneka mu majambo, kugira ngo abambona baguhimbaze. Imitima yabo iriteguye kwakira ukuri kwawe, kandi ibibasamaza vyose bavyigiwe kure. Ibigumbagumba vy'umutima wabo bose bihindukiriye wewe, bihindukiriye ibintu vyose vyo hejuru, maze ngo ubuntu buri muri bo bubandanye bwama ivyamwa bishimishije mu kuguha icubahiro mu bintu vyose, mw'izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe, fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha.
ndagushimiye mwami ko ukijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.